ndiko ndaba abaririmbyi biwacu iyo bageze mu Rwanda aya mativa ari hasi barabaha ibiganiro ariko mwebwe mumbarire wowe uramusaba ikiganiro dramatika kiguha wapi ni kimenyetso cuko aba baririmbyi biwacu ntibaha agaciro muhira yani tuvuge yuko ibintu byamubaye ko Kirikou ari nkwezi y'amarere yiwe mu bisanzwe byamuvuye ko we namanze yitahure amenye ico ashaka none nko mu gihe babatumiye bakavuga ati turabakeneye ino mu Rwanda tufise show kanaka bareke kugenda none nimba Bifesi yarateye akamo baroriro bande baratera akamo abarundi umurundi arashobora kuja kuri TikTok urumva akagira challenge y'intuzeya y'indirimbo y'Uburundi sivyo none nimba ivyo bintu bihari kubera ikabasani badashobora gufata umukinyi wa filme canke basi umunyempano wari we wese bakorane nawe collab akantu gato gusa ubu wowe bobona wewe nande na Fernando no musi nta muntu nza guca ku ruhande ndabavuga bose murasohokanye par exemple urazi wowe style wo curonka bwinshi je narabibonye ariko vyarandyoheye umwanya umwe vyarandyoheye Seigneur Jesus ndakubwira impamvu vyandyoheye kandi ndakubwira impamvu vyambabaje ikintu ca mbere vyandyoheye ko niki Abanyarwanda barabona ati uyu muhungu ivyo twamukoreye bwa mbere ntiyigeze yiga Mr Vibe ubwanwa abahungu yarashobora kongereza utwo nta mukobwa dukunda abahungu muguru ubwanwa hariho n'imitsi kugira ngo muba bogar ndayifise abakobwa mugure nyashi muhagarika amabere iyo mitsi irahari yo guhagarika amabere yego ibere rigahagarara ikameruka Hello fam nzere ko meze neza nizere ko mwerereye mwese mumeze neza cyane twagarutse na Yaga TV muri kumwe nanje Irene comme d'habitude so utaragira subscribe unyaragase ugire subscribe kugira ngo tubashe kubaka umuryango munini umuryango mugari nkuko mubizi rero nkuko mubimenyere today is today twagarukanye wa mwigeme wacu wundi nyene muramuzi cakizungereza okay n'ibindi byinshi cyane icuki so nyuma ya kamera turi kumwe na Mr Vibe umeze neza ganere ndaho ndashimira Imana ndabaramukije abakunzi ba Yaga nenda bakumbuye cyane nukuri nari nsigaye njyama nkabarota basha nagiye Imana wari wapotereye he wari mubiki nagiye ku mugabo gatoya ndapfayo ubure ndagarutse Elisia ni iki cyatumye uvayo nasanze kubaka bigoye niyo mpamvu byacuvuga ati mpitemo kubanza kwanza guhagarika mpagarike kwanza uzosubirayo nzosubirayo okay so hari abashaka kuvuga ati none nera yagiye hehe nera ko tutakimubona nera ari mu biki nera eske yarahevye firme bimeze gute nera ubunye ari mu biki ikintu ca mbere nimba abo bantu bahari koko bavuga ndacafise ikibanza mu mitima y'abantu benshi hama buriya je naragize ikibazo kinini ya cane kinini gose carampungabanije cane mu buzima bwanje murabizi ko narise Manela Films rero naragize ikibazo YouTube yanje barayifuta burundu ubutakigaruka ni kuvuga kuri no mwanya umuntu agiye kurodera filme yiwanje za filme zose zari ziri kuri Manela bya bintu byose naya buzz yanje yose nakora kuri Manela ntawo yironka rero narababaye cyane murabizi umuntu aba yashize amafaranga menshi muri bijya bintu cyane ukwitanga umwete kugira ngo umuntu aronka ajya ama views nukuri bantu b'Imana biraruhisha cyane rero nari namanje kwanza manze niyumve niyegeranye gatoyi ariko kuri no mwanya ndase Manela nshasha ikiri hasi gose na film iriko ama emission nk'atatu mugende kuri iyo Manela rero mugire s'abone bientôt ndashira ko filme na ese projet ntari bwahetse so umva ko yahuye n'ikintu gikomeye cyane ariko nizere ko
bizogenda neza cane mugende gose. mugire subscribe kugira ngo ashobore kuduza ababone nk'abo yarafise Yego. tumushigikire ariko by the way nibagiye kubwira usa neza Urakoze cane nimba utambeshe mana ya aba journaliste muratubesha ugasanga umuntu asa n'inkoto mugaca muvuga ngo yo gusa neza oya bon atari ivy'imbeshere n'abantu barabivuga muri commentaire usa neza pe murakoze cane usa neza uretse ingene biryoshe Irene umuntu akubwira ngo usa neza biguha ingufu zo kuguma witwararika umubiri wawe biraryoshe mugabo iyo ubibwiye n'umuntu atagize uburyarya hariyo abantu batubesha kugira ngo ikiganiro kiryohe peut-être ya n'ubundi wumvise ngo vibe wumvise niyo mpamvu bakwise mbe ni Mr Vibe okay wasigari Mr Vibe asigari gose so tubwira Manira boutique ndibaza yuko ubunye imeze neza cyane abantu mutaragura amavuta munyaraga karibu ubunye muragura n'ingidi abahungu Mr Vibe ubwanwa abahungu oya arashobora kongereza utwo nta mukobwa dukunda abahungu muguru ubwanwa hariho n'imiti kugira ngo muba bogar ndayifise abakobwa mugure nyashi muhagarika amabere iyo miti irahari yo guhagarika amabere yego ibere rigahagarara kameruka abantu mufise ibida binini abapapa abamama abakobwa mwese kari muri Manira boutique ariko hari abantu bazwa ayo mavuta ko atera ingwara ashaka kugira ingwara nyabakishe ntazo ndabona bariko barihereza iyo miti gashani sheri jewe ushaka kubica oya sisho kubica ko nawe ndazi nokore kuba bikoresheje eje nawe uzuza ati nera mwibanga rikomeye nanje nyereka oya je mwibanga rikomeye cyane ndashaka igisusa ingo rero nyaragasa mwabona abakunzi ba Yaga Tech bibona ati wa mukobwa wanyu yatanga kugira igisusu ni muzotangara sonzo banaciye muri Manira boutique so tutarandiriye tuje mu ngingo nyamukuru yatumye dushora kuza ngaha hari ibintu bimaze imisi biba sinzi yuko washe kubona umuririmbyi wacu Kirikou yarasha kuja mu Rwanda arakora show yiwe ntiyagenda neza kuri wowe ukuntu waravye irya show wabibonye gute jewe show ibintu vy'amashow sinigenda bikurikirana cane mugabo ariko insolite yahabaye narayibonye kandi urumva narabaye interesse cane gose uretse ikintu kimwe nobwira abarundi twige gukunda ivyacu twige gukundana hagati yacu en fait abarundi turasi ingorane y'ukuntu twumva umengo twoha agaciro umunyamahanga urumva urana nk'ubu Kirikou ko bamusuzuguriye mu Rwanda ni ibintu donc birababaje twega abarundi mugabo na twega abarundi twicaye mwanya umwe tukicara ahantu twigaye kubera iki urashobora kubona nk'ibintu vyamubaye ku bwa mbere ibi bintu nibaza ko atari irya mbere bimubaye ni irya mbere n'ubwa kabiri okay none gute wemera ko igiti kigukora mu jisho kabiri kubera iki erega ikigukoze mu jisho rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu coza kikamena ijisho ryose sivyo umurundi ntashobora guteza imbere umurundi mugenzi we je murandaba abaririmbyi biwacu iyo bageze mu Rwanda aya mativa ari hasi barabaha ibiganiro ariko mwebwe mumbarire wowe uramusaba ikiganiro dramatika kiguha wapi ntacaragu mugabo ageze mu Rwanda abo bakobwa bagifise ubucano bukiri hasi ba Muyango bande ba Brian usanga babahaye ibiganiro mugabo umurundi wo ngaha aye mu gihugu umukobwa ariko ariteza imbere dufate uwo ari we wese uretse silence ntibashobora kumuha ikiganiro ni ikimenyetso c'uko aba baririmbyi biwacu ntibaha agaciro muhira sivyo rero nimba ugomba yuko aho ugiye baguha agaciro Irene ubaha kwanza muhira menya ngo muhira niwo muzi w'ibintu byose w'ivyifu w'umunezero wawe sivyo je narabibonye ariko vyarandyoheye umwanya umwe vyarandyoheye Seigneur Jesus ndakubwira impamvu vyandyoheye kandi ndakubwira impamvu vyambabaje ikintu ca mbere vyandyoheye ko niki abanyarwanda barabona ati
uyu muhungu ivyo twamukoreye bwa mbere ntiyigeze yiga sivyo buri umuntu nagukorera ikintu ukamugarukanira kandi umutwe nibaza kutaba wagize wafashe umwanya wo kwiyumvira sivyo nivyo dushobora kuba tuvuga ati okay ivyunguka biri mu Rwanda mugabo ivyunguka nimba biri mu Rwanda nimba kugira ngo tugere kure two kwisemba u Rwanda turashobora kwisemba Uganda cyangwa tukisemba Tanzania sivyo mugabo ibintu vyo kwama je nama mvuga ikintu kimwe sivyo ubona ntuzeya Satbi Big Fizzo n'abandi baririmbye ubona birirwa baraja mu Rwanda bagirira ibintu ko baragira kubera ikibobo baritahuye bariyizi sivyo mugabo abandi baririmbye umengo sinzi nivyo bari umengo ntibabona burya umuntu yagusuzuguye akabikwereka ni gute woguma umwishira ni gute woguma umwirekurako none nko mu gihe babatumiye bakavuga ati turabakeneye ino mu Rwanda tufise show kanaka bareke kugenda uno musi wewe no guha uburozi ku sahani sivyo eje nkaca ndaguhamagara ndakugabure kuri ya sahani nyene ukongera ukayirira reka sawa rero Irene twige guha agaciro ibintu by'iwacu nico kintu nzokwama ndiko ndavuga ntuze ya Bface okay ntaravuga Bface umuziki ndundi uramaze n'imyaka 5 ukunzwe n'abarundi sawa urazi Bface ngene yamaje ku biganiro ku maradiyo asaba aba DJ y'ibiwacu ntibavuze indirimbo z'iwacu abanyagihugu muri commentaires ibintu bavuga ni mumanze muririmba umuziki wa Kanovera nico kintu bavuga abafana sivyo nimba rero umufana yavuga ngo ni muririmba umuziki wa Kanovera Bface akaba yarakomye induru n'abandi baririmbyi barakomye induru kandi abantu barumva kamo bararirimbye Dramati yaraje arakubita Fernando nguyu arazanye sivyo ba Double J kandi kuva kera bararirimba na Bface araririmba sivyo umuziki ndundi uratanguragira gute urafata inzira uno musi nta munyarwanda afise ikibanza ngaha mu Burundi sheri je nta mashonje mu mugabo bose ndabakurikirana buke kandi nicaye umuziki w'u Burundi Irene ubuntu ryoshe uraryoshe cyane none nimba Bface yarateye akamo baroriro bande baratera akamo abarundi umurundi arashobora kuja kuri TikTok urumva akagira challenge y'intuzeya y'indirimbo y'u Burundi sivyo none nimba ivyo bintu bihari kubera ikabasani badashobora gufata umukinyi wa filme canke basi umunyempano wari we wese bakorane nawe collab akantu gato gusaye ubu wowe bobona wewe nande na Fernando no musi nta muntu nza guca ku ruhande ndabavuga bose murasohokanye par exemple urazi wowe style wo curonka bwinshi urabuzi mugabo abona ko ivyo abigukoreye ngoba umengo yoba yimanuye mugabo yomanuka mu Rwanda gato akara umukinyi wa filme asanzwe urabona asanzwe wora rero nibige guha agaciro ivy'iwabo yani tuvuge yuko ibintu vyamubaye ko Kirikou ari nkwezi y'amarere yiwe mu bisanzwe vyamuvuye kowe namanze yitahura amenye ico ashaka mugabo ikindi kintu naco abanyarwanda bicare babizi yuko buriya natwe g'abarundi hariko rudusinzigo y'inzikira burya bavuga ngo abanyarwanda barazikiriza mugabo no mu barundi kariyo ntibakerekana mugabo nagira ndakubwire ko mu Rwanda ikintu bakoze bariko baragerageza gukebura abarundi babereke ko batabashaka erega umuntu ntugire ngo azokubwira ngo Irene ngo sindagushaka hari aka action gusa gato agukorera kuburyo nawe uvuga ati uyu mukobwa kweri uyu muntu jewe nta nkeneye imbere y'umuryango ibiri rero turababaye cyane abanyarwanda ku bintu bakoreye umustar w'iwacu mugabo nagira ndakubwire haba mu muziki abarundi turisemba abanyarwanda haba muri filme abarundi turisemba abanyarwanda ngira ni mu bintu byose dufatire muri ivyo bibiri gusa rero harageze ko abarundi twereka abanyarwanda ko twebwe twishoboye kuko nagira ndakubwire ku bantu bazi gukurikirana ibintu hagufi u Rwanda ntirurusha Uburundi mu ngabire iyo ariyo yose bari munsi y'iwacu nabo nyene barabizi niyo mpamvu muri no misi bari bazimye sivyo baronsa akantu badugiraho
ka Kirikou kugira ngo bamufate nabi bamubwire nabi bagire ibintu byinshi uriko uravyumva rero abanyarwanda ico bizi ico baturusha ndakikubwira bo barazi kugira ubumwe ariko twege nta bumwe dufise aha mu Burundi umuntu wese umva asuma yisumira urumva nashaka kwibwira ati uno munsi ko je naronse reka Irene ndamuhamagare reka mpamagare cameraman dufashanye dusangire mu Burundi ntabe hari sheri uzushaka ubiperereze uzobibona mu Burundi urategura buzz barondera umucanga bayisukemo mu Burundi uravyira umutwe ngo ugomba uririmbe abagukwega umupira kugira usubire inyuma baba benshi cyane mu Burundi akantu kose wokora haba hariho babandi kandi barundi bagenzawe baba bashaka ko usubira hasi uno munsi yarabakubona kuri Yaga kajya nako kigira byinshi karibona none ni Imana yakudogije sheri nta muntu yigeze guhereza iyo ntebe uriko urabyumva rero abarundi nibaze kwanza twege twiyubake hamwe u Rwanda urazi gusegwa w'imyesheri bazosega abo bimwe hari ikintu mu binyamakuru bimwe umuntu yanditse ati The Ben yaraje ngaha mu Burundi tumiba telefone ntibavuga sivyo arabura telefone ntibavuga Nyakso araza baramufunga ntibavuga ndetse n'undi muririmbyi hariya anye araza ntibavuga bo abanyarwanda Bruce Melody Bruce Melody ntibavuga none ubu unye twebwe habaye gusaka action gato duciye tuvyura twese imitwe hejuru mwe mwibaza yuko byari kwijana sheri iyo post nayibonye wanashaka yakoze umuntu tuzinanye yakoze promoter de la capitale voilà sawa reka ndakwishura nakubwiye ko ibintu by'amashon ntabikurikirana cyane ariko ndashaka kurikirana akantu gatoya ivya The Ben ntavyo nzi neza ariko ivyabaye kuri Bruce Melody barabisiguye kandi birumvikana baravuze ko Bruce Melody ndabisiguye uko navyumvise kandi uko ndabizi uko navyumvise baravuze ko Bruce Melody impamvu bamufunze nuko yari afise ideni ryatuse tuse nyenegera plaza sivyo yari afise ideni giwe niyo mpamvu bagize gute bamufunze ariko mu Rwanda baravuze nindababesha ngo ntibavuze baravuze hama kuri Nyakso nawe vyaravuzwe yuko Nyakso yagiye kwitambika mu ibarabara donc yahagaze mu ibarabara bariko baragira umukuru w'igihugu agomba kurengana agomba kuzana vyende vy'ubustarana ko hari ukuntu y'Imana iguhaye akazina uba wumva umenga abantu bose barakuzi sivyo tukibagira ko ubustare wowe nimbura umustar uri umustar ku muntu apana ku gihugu sivyo baramufata bamutayo urazi ama live bajya ba Briane bakora urazi amajambo abanyarwanda bavugaga sheri jewe narabikurikirana ari yeux narabikurikirana byose rero promoter de la capitale ibintu wavuze ngira ngo nta makuru menshi bifitiye sivyo kuko nawe ubwawe ntushobora kubona mwene wanyu bamukoreye ikintu kibi ngo ubura akajambo kamuvuga ngo simburengane ivyo birakunda en plus ku abanyarwanda barabazi gasheri urumva ko ariko yabisiguye neza kandi agira ko duhanurana muri rusange kugira ngo dushobore kubaka umuziki wacu impano zacu ko turafite impano turabizi kandi ni umurundi iyo ashize inguvu mu kintu ategerezwa kugikora kandi gitegerezwa gushika kugira ngo nitumara umwanya munini akajambo kamwe canke tubiri kugira ngo dushobore gusezera akajambo kamwe canke tubiri abasanze twatanguye ikiganiro kintu no basaba no kugira sabone kuri no channel bantu b'Imana barutse gukwiza aba subscribers 100,000 mukomeze iyi TV barakora cyane barakora gose muri mu ma TV ngira ngo 5 ya mbere 10 ya mbere 5 ya mbere sivyo ariko arakora gose. Ikindi kintu naco nabasaba abakunzi ba Yaga muzi ko mukunda ibikorwa byanje please mugende kuri Manela mugire sabone muzure mubona ibikorwa byanje bientôt nzobaha filme yanje shasha murabizi ko YouTube yanje ya mbere yagize ikibazo icanyuma mperejeko kandi nama ndababwira buri munsi abarundi dukundane ubujyajya tubushire ku ruhande niyo tunabugira
mu vyunguka basi humiriza dukundane hama murabe yuko abanyamahanga batazotwigira ko vyinshi numva ari ivyo novuga so mwakoze cyane mwese mwabaye natwe merci beaucoup Nera Murakoze. nizere ko n'ikindi gihe utadosaba kudutanga uko wari wadutaye kandi oya ngiye kuza